Tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV, nongeye kubashimira kandi nkishima kubona mugarutse kugira ngo mushobore kuraba video genda shirako. Icyo no gusaba no kugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo uzohore uraba amakuru n'ayandi abagenda avugwa cyane muri Buja Flava canke muri East Africa. Hanyuma no munsi cyo tugiye gukorera ko ni kuvugana cyane kuvyerekeye uno muhanzi ari ku gasongero cyane hano mu Burundi muri Buja Flava ari Big Fizzo. Timbiga n'umukenyuro ki akoresha kugira ngo agume ari ku gasongero. Icyo no kubwira nuko Abarundi niho bayamaze ati uca mu nzira utazi ukaca inkono utazi, hanyuma bakongera bakavuga ati intimenya niyo ntinagura. Big Fizzo ico yaragikoreye ko arakizi, kuko ugerageje kuraba uko yagiye akura kuva mu mwaka wa 2000 uko agenda aririmba nuko agenda hindura style cyangwa se agenda aririmba bivanye n'ibihe ugwaruka n'ivyo barukunda, haba muri Afrobeat cyangwa ikindi. Ni ikintu kimwe cya mbere cy'ingenzi dushobora kuvuga yuko no muhanzi Muganda Desire Big Fizzo akorera ko cyane kandi kametriza, kandi akabona yuko igihe cyose abakeneye kuvugwa, kuko igihe cyose uno muhanzi usanga guma mu tuntu bifu ivyo bigatuma bimuha notoriety imwe idasanzwe cyane muri Buja Flava. Ikindi no kubwira nuko Big Fizzo ari umuntu aciye bugufi, ari umuntu vraiment ubona amenya ametriza na cyane ariko arakoreramwo umurimo ariko arakorerako, kuko nivyo bimuha no kunyinyana cyane no gwaruka guvu ruba ruriko ruraza uno muhanzi Big Fizzo akaguma ho gasogongero. Big Fizzo n'umuntu w'umukozi, ntaza acika intege cyangwa se ngo abone ngo abantu bagiye uku nawe agenda uku. Big Fizzo n'umuhanzi ubona yuko ashoboye no kwandika, ko urabona muri no misi cyane muri no misi urabona yuko hakunzwe cyane umudiho wa hip hop. Big Fizzo yarakibona aravuga ati jewe kuri ivyo niyo mpamvu niyo kuguma nkora umudiho wa hip hop, kuko uravye muri no myaka 2 iheze Big Fizzo cyane ku mudiho wa hip hop yagumye aza ugasogongero, abona yuko ari ibintu bikunzwe, abona yuko ari ibintu byingira kamaro. Niyo mpamvu Big Fizzo ubona akora umudiho bivanye no kungena abona ugwaruka, bivanye no kungene abona ibintu bimeze. Niyo mpamvu Big Fizzo ubona kenshi na kenshi aguma ku gasogongero. Nawe ni waba winjiye mu muziki cyangwa se winjiye kuwinjiramwo, bomenya kumetriza ibihe abandi baba barimwo, hanyuma umenye kubikorera ko ivyo. Ariko Big Fizzo bikagirwa n'umurindi w'abafana afise, abafana ubona yuko ari abantu b'abakozi kandi ari abantu bishiramwo umuziki kandi bawubona. Ndagushimiye cyane kuba ubona uhejeje kuraba ino video. Ndagusabe ugire subscribe kuri channel YouTube kugira ngo uzohore ubona n'ibindi ariko kandi ndagutumira ku likinga ino video nibo uyikunze, kuko biba ari iby'ingenzi, kuko umaze kugira subscribe bituma yindi video dupostinze inyaruka kuboneka cyane, aho uzoze uribonera amakuru agenda avugwa muri music na cyane hano mu Burundi canke muri East Africa canke n'ibindi bintu byose by'urukundo. Ndagushimiye cyane kubona uyiravye, nongeye guca bugufi.